ego iyo mpwemu irahari ya competition kandi singaha mu Burundi gusa ariko ni mu baririmvyi bose aho umenga umuririmbyi canke umumuzicien ariko arakora kugira ashike ku kintu kanaka si bibi gukora kugira ushike ku kintu kanaka gutera imbere mu buhinga Imana yacu irahambaye mwijuru no mwisi mubwenge mu nkomezi mu rukundo Imana irahambaye umenga n'ahantu ho kugenda kubera mfite talent nkeneye kwibyaza umusaruro canza kwibyaza umusaruro muri eglise nkasaba amafaranga kugira mvuze canke nkasaba amafaranga kugira ngo mpembwe kugira ndirimbe kubera numvise ahandi hantu babikora ari birahari mugabo iyo onye aba ari ingorane ya gestion du succès kutamenya mbega urugezo wewe uburiko n'urugezo rugutuma gucererwa kuri eglise ushobora gukuza ingabire uri mu ishengero utagiye muri iyo migwi yose ivyo navyo birafasha cane bivana na objectif umuntu afise niyo ngabire yiwe hama abarongozi je ndabatahura baba bafise ama inquiétude bafise n'ubwoba hari igihe umuntu urongoye agenda mu mugwi kanaka ari umuntu mwiza ase umutima wo gukorera Imana akagaruka ari umuroberi agahurayo n'ibindi bintu ahora asoka ama communiqué mu ma église inganje ritanga ama lettre mu ma église ikarungikira aba pasteur bakunze ba Ndufacom TV turaramukije shalom shalom uko bisanzwe muri kumwe na Fabiola nshimira Imana irindi sininda kurivuga murarimenyereye dufise umutumire nagemwe ngo ari speciale mugaba atumire bacu bamari speciale ariko tugiye kumwumva twaguhaye kazi twidondore turi mu kiganiro Himbaza Time ikaze turaguhaye umwanya utidondore merci murakoze amazina yanje abavyeyi banyise ni Ishimwe Rich Hosi hama amazina bampamagara kuva nkiri muto muhira ni Rich hama nanje narishiriye ko Dan ego hama nkaba nkijijwe nkaba ndi umukozi w'Imana akorera ibikorwa by'Imana mu ishengero bikorwa mbega by'Imana wo gukora ko ibikorwa by'Imana mu ishengero ari byinshi ibikorwa ibi ibyo nshoboye nivyo nkora muri eglise kubera Imana yaratugiriye ubuntu ikadushoboza gukora ibitandukanye twabitahura rero umuntu arakora hageza gakora nico ashoboye ariko nimba atari secret turakeneye kumenya ikintu kiri précis ushoboye uvuga ati iki kintu je ni canje ndagikora kandi numva nyene ko ari canje okay ndumuririmvyi ndavuza kandi ndavuga ubutumwa muga kandi mora nkora n'andi ma service atandukanye nayo eglise ishobora gukenera rero jewe mbwiye kuri umuririmbyi haye ukaba n'umumuzicien nta gitari wazanye muga dushaka kuturibira akantu gatoya twumve kuri umuririmbyi hayera mutaduhenze Imana yacu irahambaye mwijuru no mwisi mubwenge mu nkomezi mu rukundo Imana irahambaye ego wow ndabyumvise kabisa uri umuririmbyi nagomba kukubaza si wowe umaze gukora indirimbo ziwawe canke nyene wowe nyene ukiririmba indirimbo z'abandi ndakunda kubaza cane sindakora indirimbo ziwanje ariko biri muri bimwe ndiko ndiyumvira gushira ahabona ndiko ndiyumvira gukora ariko mu nyandiko urazifise hari izo nigeze kuba nandika kera
mugabo narazihevye kubera ntizari zimeze neza. aho nyene rero niho tugomba twinjirire ku kijanye n'aba artiste uyu munsi. Nashaka kubaza ku kijanye tuvuze zitameze neza no kuvuga zifise umuziki wumvise melody ariyo itari nziza cyane n'igiki kitari kimeze neza mu izo ndirimbo zawe. Ikintu kitari kimeze neza mu ndirimbo icambere n'ukuntu zanditse, hama n'iciyumviro umwanditsi ashaka gutanga ko kiri biblique canke kiri emotionnel. Hariho abandika isengesho, hariho abandika inkuru, hariho n'abavuga imigani, mugabo bashaka gutanga message kanaka. Hama rero jewe narashoboye kuzishira ku munzane ariho Bibiliya, hama ndabona yuko izo nanditse bibliquement ntizavuga vyo, bivanye naho nari maze gushikana kumenya. Rero ni vyiza ko umu artiste w'umuririmbyi canke umu musicien igihe ariko arabikora n'ubuhinga bwiwe atibagira yuko igihe yuguruye akanwa canke atoye ikaramu ngo yandike ariko avuga ubutumwa bwiza. Rero message aba ariko aratanga itegezwa kuba ihagaze ku butumwa bwiza, buvuga Kristo, buvuga ico Imana iri, bukavuga igikorwa ca Kristo, bukavuga n'ico Kristo amaze kumara ku buzima bwiwe, inyishu y'umusaraba, hama kandi bukavuga ku gakiza gahebuje aho Yesu azohishurwa mu bwiza butangaje agarutse gutora ishengero ryiwe. Ego Bibiliya ntikwiye kuja kure cane canke kure canke kuvamwo mu majambo twandika igihe turiko turavuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo. Ego mbega tukiri ngaho nyene watubwiye ko hari abandika indirimbo ziri emotionnelle batitari biblique, mbega le résultat iza kuba iyahe? Mbega ubimenya gute ko umuntu yanditse ibintu biri emotionnelle? Ikintu kitari biblique kiraboneka. Hariho nk'uturirimbo tumwe tumwe usanga dufise amajambo abiri yonyene ari repetitive, kandi ayo majambo abiri ugasanga ntaco ariko arakomirika, nta kintu ariko aratanga mu bantu baza kuyumviriza. Hariho indirimbo nyinshi umuntu ashobora kumviriza kandi ntagire ico zihindura mu buzima bw'umwana w'umuntu canke ngo ziterere, muga kandi birakenewe rimwe rimwe kumva yuko ukwiye kubwira Imana n'umutima wawe wose ngo Mana ndagukunda. Yego. Mbega ibyo bintu byose ntibyo biva ku kuntu umunsi ikintu je nico nimvira sinzi ko ari byo biva ku kuntu umunsi abaririmbyi bagomba kuba en competition, ugasanga bagomba kuba en competition ntaco ubiziko. Ego iyo mwemera hari ya competition kandi singaha mu Burundi gusa ariko ni mu baririmbyi bose, aho umenga umuririmbyi canke umu musicien ariko arakora kugira ashike ku kintu kanaka. Si bibi gukora kugira ushike ku kintu kanaka, gutera imbere mu buhinga, mu bumenyi, abantu bakumenye ube nk'abandi, muga kandi ntitwibagire yuko n'abisi niko babikora. Mugabo twebwe motivation yacu apana nk'abaririmbyi nk'abavutse bwa kabiri ni Imana. Turiho kugira tuheshe icubahiro, turiho kugira ngo tube mu mugambi wayo yateguye kera ngo tuwugenderemo, tuyishire hejuru, tuvuge ubukuru bwayo, twamamaze izina ryayo. Rero urumva abaririmbyi bamwe bafise ikibazo, bafise ikibazo ca competition, nukubura canke nukudatahura ico Imana ibashakako, no kutitaho kugira umutima wumvira ijwi ry'Imana ngo bamenye ico barungitse gukora no kubwira abandi. Urumva rero nk'abakozi b'Imana ntibari bakwiye kuja muri competition, ahubwo bari bakwiye kwicara bagakorera Imana n'umutima utuje kandi n'umutima wumvira kandi uciye bugufi, witeguye gukora no gushitsa ubugombe bw'Imana. Mbega nta bantu baba agenda muri studio ugasanga nkuba
nta don yo kwandika afise ugasanga nka wowe ufise don yo kwandika mukuru urumva we nta don yo kuririmba ufise par exemple indirimbo wandika ukaba ico gikorwa ufise akaba ariho abantu basi ukaba ari novuga ko uri umukomisiyoneri asanga ucugurisha izo ndirimbo zawe wanditse nk'umuntu afise don yo kuririmba aca yigira muri studio ewana aca korera umuziki mwiza aca yiririmbira nkunze kubibona ugasanga hariho ukuntu bavyandika ko musi ugasanga bashize ko wayanditse wayiririmbye aba producteur bayikoze eske bijya bivuga ko iki ego iyo umuntu afise ingabire yo kwandika arashobora kwandika indirimbo agahereza umuririmbyi akayiririmba nta kosa na rimwe ririmwo hama umuririmbyi nawe atazi kwandika arashobora kurondera umwandikira hama nawe akaja muri studio akaririmba ivyo onye ni vyiza cane n'aba baririmbyi tuzi bakomeye hariho ababandikira indirimbo na Hillsong bose zose baririmba sibo baziyandikira hari izo biyandikira hariho n'izo bandikirwa hama ikindi kintu kiri très important nubwo uzi kwandika canke bakwandikira urakwiye kugira abandi bantu bazi neza ijambo ry'Imana bakagukosorera indirimbo zawe kandi apana umwe babiri canke batatu kugira ngo bishoboke utange ubutumwa bwiza yego mbega kuri ico kintu nk'umuntu aba yanditse indirimbo batarinze kumushira ko kuri rya bintu kuri rya liste y'abantu bagiye muri iyo ndirimbo ntivyokunda kuko usanga barinze kwandika ntari karagaragara muri iyo clip mugabo barinze kumwandika ego birakunda muga kandi hari igihe bamwe baba barabigize akazi donc akwandika indirimbo ukamuhemba rero iyo mushize kuri uyu mwongeye ko kuri liste ku ndirimbo biramufasha kuronka abakiriya benshi bari nka marché mu bisanzwe ariko mugira publicité abari nka marché rero hari abantu bafise ako kazi ko kwandika indirimbo gusa ugasanga Imana yaramuhezagiye umuhaye gospel arayandika umuhaye profane arayandika vraiment amajambo yo kwandika arayafise kenshi rero hari abantu babeshejweho n'ivyo kwandika indirimbo abandi mbega none nta bantu baba bikora kubera basi afise amahera ugaje usanga nk'ubu uye aciye umva azi uwo muntu yandika yaramubonye ahantu ubona ku YouTube ko babishirako yarabonye umuntu yandika mugabo nta muhamagaro muri wo kuririmba afise gasanga basi izo ndirimbo araziguze umva wowe gace usanga ariko arazitanga gutyo nyene nta mutima wo guhimbaza canke nta kintu kiri inyuma y'uko kuntu bamuhaye iyo ndirimbo wishakira kumenyekana gusa ivyo vyoba bibaho mbega ego birabaho hari abantu bama bashaka kumenyekana hari abantu misi yose bashaka kuba ikintu gikomeye mugabo ivyo nyese ivyo bizana impinduka kubera impinduka rihera kuri jewe imbere yuko rishikira abandi ego abanditsi subiye inyuma gato hariho abantu babikora nka business muga kandi gushiraho umwanditsi yanditse indirimbo si bibi ni vyiza cane kubera hari igihe abantu bazokubwira ngo wandika neza baguhuzanire indirimbo ubandikire kandi utari capable yo kwandika nawe ufise umuntu akwandikira ni vyiza rero kwandika ati indirimbo yanditswe na naka iririmbwa na naka si bibi si kosa nta kintu na kimwe giteye isoni kirimwo hama kubijanye no kwandika n'uwandika n'usora indirimbo mu mutima wo guhimbaza iyo abantu babiri bavuze bwa kabiri bahurije ku kintu kimwe ubutumwa bwiza igihe iyo ndirimbo iba iriko irandikwa n'utanga message abo bantu babiri ivyo bintu bibiri biba bibaraba biba bibaraba kandi nuko imbere yuko bisohoka biba vyatanguye gufasha bo bonyene ubwabo hama bakumva yuko hari ikintu Imana iriko irabaganiriza hama bakagishira habona kugira bikunde ikiganiriza n'abandi bagasangira uwo mutima baba basanzwe bafise rero igihe ubikoze bitandukanye n'umutima wo guhimbaza bica biba kumenyekana kandi impera niyo nyene ubutanguye kuyironka eko hama naragize amahirwe yo kuba muri conference yanyu mbe ni
inganje yari conference y'abaririmbyi n'abamusiciens yari yateguwe n'umugwi witwa Christian Artists Involved ifatikanijwemo na inganje yego. Mbega uwo mugwi ukora iki mu majambo make? Yego, umugwi Christian Artists Involved n'umugwi uhari kugira ngo ukangure abaririmbyi n'abamusiciens na cane cane ubahamagarira kugarukana wa mutima wo kumenya icambere na mbere ko ari abakirisu, ko bavutse ubwa kabiri, hama bahari kugira ngo bagaragaze icubahiro c'Imana. Ikindi kintu naco turabahamagarira cane gukorera mu ishengero. Hari ukuntu muri eglise umenga n'ahantu ho kugenda kubera mfite talent nkeneye kwivyaza umusaruro canza kwivyaza umusaruro muri eglise nkasaba amafaranga kugira mvuze canke nkasaba amafaranga kugira ngo mpembwe kugira ndirimbe kubera numvise ahandi hantu babikora, ariko ico gicapo si ico mw'ishengero kuko mw'ishengero ni mu muryango. Rero biragoye ko abantu bo muhira misi yose hageze ko mukora ikintu barihisha, si ikintu coroshe. Muga kandi biroroshe gufata udufaranga duke ukadufashisha umuntu afite umutima wo gukorera Imana. Ntazo bifata nk'akazi kandi n'ivyo ntazo bishira ku mutima. Rero twebwe turi bikoresho Imana ikoresha, apana kugira ngo duhembwe muri eglise, mugabo ishengero Imana iba yiteguye kudukoresha ku bw'ishengero. Rero tutegerezwa kugira iyo mitima iri dispose kumvira uwo mpamagaro w'Imana gusumba kugenda kurondera ikintu mu ishengero kubera twabuze ikintu kanaka canke ikirakiriye. Ego muri make ni aho nyene tukiraho nyene ico kibazo n'uwarafuwa pase narakimubajije. Hari ikibazo kihari uyu munsi surtout ku bamusiciens, gasanga n'abantu ba mbere akubwira ko yiga umuziki bigoranye, so hatari gihari yirihira umuziki ngakawiga, ariko yawumenye ugasanga abayeho muri condition zigoye na buno buzima, ati washika muri eglise gasanga urakubititse ukabura n'ikirato, ati wironke ahantu uza kuvuza ku mahera, ati ibyo muri eglise urabiponyoka. Jari umuntu yabimbwiye uko co kino kivuga kwiki? Icambere abamusiciens n'abaririmbyi ndavyita ukwizera guke. Sinzi kushaka. Icambere abamusiciens n'abaririmbyi barakwiye kumenya yuko ubuzima n'Imana butanga, kandi uko nyene bubahaye ishoboye no kubahezagira mu buryo butandukanye iciye aha canke hariya. Sinibaze yuko kuvuza gitari no kuvuza piano arico kintu cobeshaho umuntu conyene muri vyinshi Imana yashizeho ku isi. Ahubwo ni kubera arico afise conyene kandi arico hanze amaso conyene acabona ko arico kizomukiza, sivyo? Rero kiragoye. Ni vyiza yuko duhanga amaso Imana ha mu buzima bwacu tukabwegurira Imana. Iyumvire ikintu cose dukwiye gukora. Bibiliya ivuga ngo haba gufungura vyose mu bikore ku bwa Kristo. Ni kuvuga ikintu cose ntegeze gukora nk'umukiristo ntegeze kugikora ku bwiwe. Hama nshize ku munza n'ubuzima bwanje nosanga nshoboye kuvuza gitari gusa. Hama mu mashuri nize 13 na universite nkashirako eske nize gitari na piano. Urumva rimwe rero hari igihe twirimita twebwe nyene ubwacu, hama ukaca usanga amalimite dufise n'ubwoba bw'ubuzima bica bitosekaza, kandi ugusura kubona Imana mu buryo butandukanye ishobora guhezagiramwo umwana w'umuntu, bigatuma twebwe twironderera inzira kugira dukemura ikintu kanaka. Ivyo navyo biturongorera mu nzira itariyo yo gukorera Imana mu buryo novuga butari bwiza. Ego ndibaza ko ugerageje kubisigura. Ikindi kibazo naco kindi gikunze kuba avuze kuri les musiciens, uravuga ku baririmbyi. N'abaririmbyi uyu munsi
ageze ahantu basabona ko ateye imbere hari igihe abona hari ikintu nigeze kuraba Apolinere yari karigisha kuri Facebook avuga ati habaririmvyi babona ko ingabire zabo zitagikwirwa muri eglise kuna ko ingabire yiwe itagikwirwa muri eglise bibaho ugasanga nk'umuririmbyi abona ko umenga nyene basiga muri eglise nyene yotonda ashatse ntiyobakwibisa kubera amaze kubona ko ingabire yiwe iri solicite cane ivyo ntawe urabibona. Ego birahari mugabo iyo onye aba ari ingorane ya gestion du succès. Kutamenya mbega urugezo wewe uburiko n'urugezo rugutuma gucererwa kuri eglise. Yesu abwira ngo ushaka kuba mukuru umugabe bw'Imana nabo umwana muto hama akorera abandi hariho gukorera uwundi. Rero kugira ingabire ni kumenya ubwa mbere na mbere ko ari Imana izitanga, ni kumenya ica kabiri ko zihari ku bw'Imana, ni kumenya ica gatatu ko Imana yaziguhaye kugira zikorere ishengero. Rero igihe Imana ikugiriye ubuntu ugakundwa ukagira igikundiro gusumba abandi kubera ntubikora neza gusumba abandi, oya ni Imana iyo ikugiriye ubuntu ikagushaka igikundiro gusumba abandi uko nyene ubikora na level yawe na standard yawe hari uyundi muntu atazwi abikora neza ko gusumba. Rero ni vyiza ko tugira umutima uciye bugufi igihe turiko turakorera Imana icambere hama ica kabiri kandi gikomeye cyane tukamenya yuko duhari kugira dukorere ishengero duhari ku bwacu. Rero peu importe le talent, peu importe level umuntu ashobora gushikako ategezwa misi yose kwama asa umutima uciye bugufi kubera abahari nk'umukozi w'ishengero. Ibibazo ntovara ntakubaje proma ndibuka ko muri iyo myaka iheze hari umugwi nigeze kubona wari urimwo umugwi wari ukunzwe cyane witwa Boys of Faith. Ego ega ibikorwa vyanyu mu mugeze Jeffrey murazi ko nari umuntu yakurikirana uwo mugwi kandi yawukunda karazi ko ico ari misi wigeze kuba ari umugwi vraiment ahantu ugeze nyene ukundwa cyane. Utwo tubwira ivy'uwo mugwi. Ego Boys of Faith irahari, Boys of Faith barahari, gusa twebwe twaragize ikibazo c'umwanya bivanye n'ubuzi butandukanye mu makariyeri professionnel bituma duhagarika gukora kubera imyanya tutari tukiyihuza. Mugabo umugwi ntiwasambutse urahari, ntabajabutse turi ngahe Bujumbura si muri hano. Mpora numva abagenzi banje bavuga ngo gupambana turiko turapambana ngahe Bujumbura muga kandi umutima wo gukorera Imana nkuko twari tuwufise kera turacawufise turakora ibikorwa vyacu mu mashengero ntibigera batubura ngo nikorera dufise akazi. Urumva rero iyo bidakunze ko aba boys bakorana, boys si shengero wese arakora hari. Ego boys si shengero, Boys of Faith c'était un groupe kandi harimwo abantu bakorera mu ishengero. Ni vyiza rero yuko ubwo butumwa bwiza tubandanya mu mashengero yacu dukoreramwo. Ego batahuye bega niki wobwira abantu badatahura ikintu c'imigwi nk'ama ministère nyene hari abantu batabitahura ugasanga par exemple hari ama eglise abanira baririmvyi bakabona umenga agiye mu mugwi sinzi basi ko bagifata bega niko ni nko kurondera gukoza ingabire ubitanga gute ico kintu utanga umuco gute? Hari abarongozi b'amashengero par exemple batabitahura nk'umuririmbyi wiwe agiye mu mugwi kanaka ubabwira iki? Gukuza ingabire icambere birafasha iyo uri mu mugwi kanaka ufise ingabire, birafasha iyo uri muri ministère kanaka ufise ingabire muga kandi gukuza ingabire si ngombwa ugende muri uwo mugwi, si ngombwa ugende muri ministère. Ushobora gukuza ingabire uri mu ishengero utagiye muri iyo migwi yose. Ivyo navyo birafasha cane, bivana na objectif umuntu afise niyo ngabire yiwe. Hama abarongozi je ndabatahura baba bafise ama inquiétude, baba bafise n'ubwoba. Hari igihe umuntu urongoye agenda mu mugwi kanaka ari umuntu mwiza asa umutima wo gukorera Imana akagaruka ari umuroberi
agahurayo n'ibindi bintu ego akagaruka ari uwundi muntu kabisa sinzi ukuntu vyabaye hama hari igihe hari iyindi migwi ifasha abarongozi umuntu akagenda ari ruhebwa murongozi yaramuhevye akagaruka ari uwundi muntu yakize canke akagenda yase nivo ntoyi akagaruka yakuze ivyonye ni kote zibiri hariho kote iri negatif hariho na kote iri positif ego mugano hanura abaririmbyi yuko imigwi n'amaministeri si shengero ivyo bakora vyose ni mwishengero ego hariho abagendayo basi afise objective yo kuvuga kwahura urabona ko we mwe muri boys mwari abantu mu mashengero atandukanye ugasanga naka ingabire yiwe iragukujije ugasanga afise aho yabikuye nawe aho yakuye ibindi naho wakuye ibindi muhuriye hamwe bikakutuza swate bikakutuza nkuko bavuze ko hari haba bipfiramwo n'ababikiriramwo wewe wotanga solution yahe kuri ivyo bintu byose biragoye gutanga solution uko byumva wowe basi intervention yiwawe impanuro ya mbere nohereza abantu baje mu maministeri no mu magroupe ica mbere ni kubanza kuraba yuko iyo groupe canke iyo ministeri itababuza gusura kuboneka kuri eglise no kwitaba ibikorwa vy'ishengero hama ica kabiri ni kuraba yuko iyo ministeri niyo groupe imukuza mu buryo bw'imwemu hama ica gatatu ni kuraba yuko iyo ministeri niyo groupe itaza kuvuguruza novuga igicapo c'ishengero vision mission ya eglise yabo kubera igihe bije kuyivuguruza kenshi uyu muntu ashagaruka ari umurobera agaruka ari uwundi muntu agaruka abona umenga pastor wiwe canke umurongozi wiwe wundi n'ikindi kintu arakwiye kuraba rero yuko ama objectif afise iyo groupe niyo ministère biza kurepondre kuri ico kintu ego mbega nta bantu baba batanguza imigwi afise objectif kanaka yo kuzotanguza ishengero ugasanga aratanguje umugwi navyo ntibibaho ego hariho bamwe bamwe vyabaye ko atari bake hariho vyabaye ko biraba turi hafi kurangiza turi ku musozo nagomba nsubire gato inyuma kuri urya mugwi wanyu mufashe uriko urafasha kujyanye n'abaririmbyi n'abamizisien mbega mufise vision yahe kugira ngo umuziki canke igikorwa c'Imana mu mashengero gitera imbere nihe vision mufise ubwira ariko baradukurikirana ego turifuza kubona abaririmbyi n'abamizisien n'abandi ba artiste abacapa abavideographe abafotografe turifuza kubona umutima w'umuntu uciye bugufi wifuza gukorera Imana mu rukundo utinya umuntu yitwararika guhinduka umuntu yitwararika kugira mu nzira yo kugororoka nk'uko Imana ibiduhamagarira ngo tubagahore nk'uko nayo aragahore amina ni kuvuga igihe uyu mu artiste ivyo bintu atabirimwo nta kamaro ko kuja kuri kamera nta kamaro ko gucapa mu ishengero nta kamaro ko kuririmba no kuvuza kubera Yesu Kristo yapfiriye abantu ntiyapfiriye amataro hama niyaza gutora ishengero n'abantu nazo baje gutora umukameramani nazo baje gutora umumizisi rero tala yanje irasa agaciro kanini mu ishengero igihe na jewe ndiko nditwararika ivyo kugenda nezwa ndiko nditwararika inzira yo kugororoka ndiko nditwararika guheza icubahiro Imana muri wa mutima uyitinya kandi uyikunda muri wa mutima wifuza kwama uhazwa n'Imana buri munsi ego rero biraryoshe kubona abantu nk'abo onye rero turabahamagarira gukora ico kintu kwibuka yuko imitima yabo iri dispose ku Mana hama Imana nayo irabakoresha
ikoresheje n'ivyo yabahaye. Yeah. Ego rero ni vyiza cane yuko ico kintu bakimenya. Umuririmbyi biramusaba yuko ahindura ivyiyumviro, akiga ijambo ry'Imana mu mutima uciye bugufi, kandi wifuza kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri. Biraryoshe kubona umukameraman ashobora kwiyumvira amasena atandukanye kugira ama image y'ishengero, iyo kanari ubwo butumwa bwiza buriko buracamwe ya kamera canke ya son, akumva nyene ariko abikora yifatikanije n'uri karatanga message. Apana kubikora nk'umuntu mufanyakazi, umuntu yaje gukora akazi kugira pastor yivugira ubutumwa yigire. Urumva abantu ntibaba bari kumwe muri ico kintu, bari abantu babiri batandukanye. Rero biraryoshe cane rero yuko abakiriso abavutse ubwa kabiri bafise ya objectif yo kuduza icubahiro c'Imana, babikora mu buryo bwose bafatanye amaboko. Fise kamera, fise gitare, fise micro ndiko ndaririmba, jewe ndakora decor, ndiko ndacapa, jewe ndi umushoferi, jewe nyonga tracteur, jewe ndazi kubaka. Abo bantu bose igihe bariko barabikora bagamije guhereza Imana icubahiro, abo bantu baba bafatanye amaboko, abo bantu baba bari mu bumwe, abo bantu objectif abarimwe. Igihe bitandukanye nta kintu kizima batanga, biba vyatandukanye, hacabaho abahemba n'abahembwa, bica bigorana. Bref, ni ivyo rero turifuza kubona ikanguro ryagutse rishikira abatari bake. Ego cane cane ko birivuga ngo ho babiri canke batatu bakoraniye bahuje umutima n'inama biri hagati Imana. Vuga ko abantu iyo bariko bakora ikintu umwe wese akagikora afise intumbero yiwe, undi afise intumbero yiwe, je ntaho biza guhurira, niko nagukurikiranye, niko je nabitahuye. Ego bica bigorana. Mwaro tubwiye kujanye nuko ibikorwa dukora surtout ku ba artiste de biblique no ku baririmbyi, nibaza ko ivyo bintu bishobora gukora. Nkunze kubona mu baririmbyi ugasanga hariho umuririmbyi atazi gusenga, wumva atashobora gusenga, mubwiye gusenga namo imwe imugora, ugasanga nyene sinzi. Hari umuririmbyi bashobora kubwira gusenga, amaze kubibona, narigeze kubibona, akavuga ati senga, kabona ko umva bikanka ko yotubana n'isengesho ngo ashima Imana. Umuntu bomubwira iki? Ico kintu wogisigura gute? Uyo muntu abafitaniye ikibazo hagati yiwe n'Imana, imigenderanire yabo ibimeze nabi, ntibimeze neza. Siravuga ngo ntaba arakizwa, muga ndibaza yuko aba yarabishizemwo ubunebwe, kutifuza kumenya Imana gose, ngo yiyegurire vy'ukuri, ngo yihereze umwanya, uravyumva, yihereze ijambo ry'Imana. Iyo muntu vraiment afise ikibazo, ikintu aba akeneye ni gusubira hasi akasenga Imana, akaja ku matanguriro. Uyo muntu vraiment novuga yuko aba ari nka telefone iri kuri 1%, aba akeneye kuja kuri charge kugira rero bigende neza. Rero ni vyiza ko acarondera abamufasha, swatse abamurongoye canke umugenzi, kamufasha gusenga, kamufasha bakajana mu rugendo rwo gusoma Bibiliya. Camboneraho n'agaryo ko kubatumira, hariho Green Pastures, no rugendo rwo gusoma Bibiliya umwaka wose. Rero hariho afishe iriko irasirikira na link ya groupe ya WhatsApp, turasoma Bibiliya umwaka wose, muga kandi ntituba turi twenyene, n'abantu benshi bava mu mashengero atandukanye. Rero ikaba ikunda kuorganizwa na mouvement sa bannière. Iyo mu mwaka wa 2023 ni 7e edition. Rero karibu. Ego urumva rero nk'uyo muntu aba afise ico kibazo, no mutumira muri uwo mugwi, rero akaja muri urwo rugendo rwo gusoma Bibiliya umwaka wose, muga kandi n'umutima wo gusenga, kurondera Imana, kwiga gusenga, witeguriye kumva no kumvira. Mbega ivyo bintu wowe bikenera yo bironka gute? Woshobora gutanga adresse iri précis? Bo biroroshe ni kugenda kuri Facebook, ukandika Green Pastures,
mu congereza hariho lien ya groupe ya WhatsApp hajyanye uca wadera hama ama information yose asigaye uzurayaronkera muri groupe ko biriko biragenda aho bageze gusoma ego hama dukorana une fois le mois tukaganira selon naho tuba tugeze haba guhura ego guhura rimwe mu kwezi. Wow, iyo porogaramu ni nziza notumira n'abariko baradukurikirana uwumva sinovuga ngo uwumva ukeneye kumenya ijambo ry'Imana ko biri yavuga ngo tuzomenya ukuri kuri nako kuzoduha kwidegembya rero ukeneye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana aratubwiye aho twoshobora kubikura rero ize ko bariko baradukurikirana message bayironse akajambo kanyuma kuri byose duhejeje kuganira comme conclusion niki wobwira abakurikirana Ndufacom TV? Icambere ndatumira umu artiste wese kuhojwanya inganje ni ministère y'aba artiste ikurikirana aba artiste na cane mu buryo bw'imwemu kandi irahari ku bwabo kandi ifise ibintu vyinshi yobafasha je narabaye umunyeshuri wa inganje narize pendant 6 mois baraduhaye certificat muga ndibaza yuko objectif ni yari certificat objectif ni ikintu dushobora gukura aho hantu ku bw'igihugu c'Imana hama ibikiye vyinshi aba artiste bose bakora ibintu bafise amatalo ibabikiye vyinshi rero mu mwaka uza ishuri nize rizosubira gutangura no batumira yuko boguma hafi barondera amakuru hama ritanguye bakamenya kuza bakaronka nabo nyene ako gaseke hama ikindi kintu naco ndabashimiye cyane ko namwanyumviriye ko kuba hano hantu kugira nanje nshobore gutanga muri bike Imana yangiriye ubuntu irampa hama rero aba artiste bose no utari mu artiste afite itandukanye nubwo yoba itaraharagira ko ikora muri eglise nagira ndamusabe yuko guhimbaza Imana bifatanye no guhimbara Imana ubuzima bwo guhimbaza Imana butandukanye nubwo gusimba kuri podium kubera guhimbaza Imana bifatanye no guhimbara Imana guhimbara Imana navyo bifatanye n'impinduka no kugenda twezwa buri munsi rero tukitwarira ku mutima wo guheza icubahiro Imana hama ego Imana ibahezagire gusa ntutujaniranya kakano tubwiye kijanye n'ukuntu umuntu yojonya groupe ya inganji mbega bobironka gute ivyo bintu iyo groupe boshobora kuyihojonya gute wovyifuza? Ntibahojonya groupe ahubwo bazohojonya iyo enseignement. None yironka gute? hahora hasoka amakomunike mu ma eglise inganje ritanga amaretre mu ma eglise ikarungikira aba pasteur rero aba pasteur iyo baronse amaretre baca barungika abiga hama ababa bavyumvise hama bakaba bashaka kuza kuvyiga ku giti cabo nabo nyene irabakira rero igihe iryo tangazo rizosohoka bazobimenya batari bake hama ikindi kintu naco duhora tubibwirana abadashoboye kubimenya hariho abatabimenya hariho n'ababimenya ugasanga nta mwanya ufise mugabo urumva ntaco nyene ego canke ukankontakta ego otanga nimero yawe kugira ngo bazogukontakte abo bikenera. Ego nimero yanje ya appel kandi rase na WhatsApp ni 61 89 85 30 61 89 85 30. Ego. Ndibaza ko ama information yose kuri kote zose abadukurikirana bayarose kandi bisiguye neza cyane. Turagushimiye Daniel Rich, turagushimiye gose Ndufacom iragushimiye ku izina rya Ndufacom ndagushimiye. Nibaza ko no hanyuma ni twagukenera tuzoguhamagara kandi ukatwitaba genda bitwemere none butabishaka naho ugenda ubudatoya
byose n'uburenganzira bwawe kunteroriza ariko oya jesi terorize bo ego nimwankenera nzobitaba ego turagushimiye cyane nico bashaka dushime n'abariko baradukurikirana naho utaha murakoze